Elinat niko ameze ni wa mukobwa avuga abandi bakobwa mugabo akibagira kandi n'umukobwa ari urumva bigasanga uno munsi aravundurutse from nowhere aradutse aravuze ngo Monia Fleur nuzose kurondera abagabo babandi akibagiza vya bihe vyiwe akibagiza yuko ahari kwisi kandi nawe agendera muri babantu nyene bamubona hari abantu benshi bafise amabanga yiwe ariko binumiye akibagiza igihe yambara lingette mu mutwe ngo yagize création yawe mase yagiye seriously jara nwengeje ngo yagize création akakwambara mal nimbari lingette ngo umva hari ukuntu we mase petu yari yakoze Westboy ivyo ni kwikuravuga hari ukuntu we mase petu yari yazanye création yari yambaye agastile kiwe arengana kuri red carpet and then Nelina taja kubisubiramwe c'était en 2000 gabaye 2017 2018 sinibuka atija kuvyambara nawe nyene c'était seriously yari amalange ndayimubwiye arabimindinga arashavura kandi buryo kuri kurababazi ariko vraiment seriously n'amazi ya foto zigihari muze kuzicisha ko nukuri abantu bavuge so ije kintu ntamukundira ujya mukecuru namba ari umukecuru namba ari jeune ntavyonzi gusa look yiwe atukangira ngo iragaragaza wariwe ikintu namukundira n'ukuntu abashaka kumva yuko azi ivy'abandi gose gusumba ko ivyiwe navyo ne biri hanze ujya biri hanze ni kwa kuntu binumira bakamwihoza nandi hoho birazwi birahari wifuza kuba kumwe na Big Fizzo mu ndirimbo amgacha yifuza yuko mwakumwe mukanasokana ukumva yuko just bakaza muri clip baprofita umuririmbo ideology kwera yamari impande ya Big Fizzo ukumva bon baza ntibaje muri clip bavuga ngo tuje kurondera inoti baza bavuga ngo tuje kuprofita umuririmbo you know turonka umuririmbo kuko n'abantu benshi bicaye hanze batubona ku mic bakipfuza Ichoma nice sky mu gitanda je nawe turi kumwe Ichoma nkamusoma nice sky Ichoma basi jewe ndumugenzi wa nice sky tuguma tuburutana ni benshi baratubona ku mic katwifuza Ichoma benshi baza ari ivyo bibazanye badashaka money seriously sinibaza ko ariho no mu video vixen ngira ngo kigagiye imbere yuko jewe nza ndanabisubiyemwe nimba banahari baze bamvugurutse sinibaza ko ariho mu video vixen yaramaze kwakira inoti ya 100,000 muri video 100,000 bo baza pa gratuitement disoko baza gratuitement kugira ngo babashe kuronka za chill na babantu bakunda n'abasani n'abantu bafana sivyo bon rero inyuma maze kuza en tout cas sindi kwiproudinga comme tel ariko icifuzo canje ndabona yuko kiriko bon ntibiraja mu ngiro neza ariko urabona tu just hariho changement kuko iyo hatariho changement twari kuba tuguma tubona wa mukobwa umwe nkuko naje ugasanga muri video zirenga atwangira ndi muri video zirenga 20 muri video zirenga 20 zose zirimwe naka ariko at this time turabona video nyinshi nzizagiye zitandukanye tukabonamwe abakobwa bafise look ikuze tukabonamwe babana batoyi baberanye nabajya nyene bajya basani bariko baraza tukabonamwe za look zose turazibona kubera iki ni yabaye business birimwe agafaranga ntibikiri blague ntibikiri ya fanatisme ubu birimwe agafaranga uwinjiye muri video je ndibuka nigeze gucreate ka group k'abakobwa and then munyuma turavurugana yaba video vixen munyuma biravurugana bivuruganye bara this time baranyandikira agomba je muri video akambwira baranyandikira ico gihe ndamusaba ngahe kugira nje muri video ya ngende ibaze can believe bakaza akambwira ngende jara yaho kuvuga menshi namenye kubera nabaye mu video vixen za kuvuga marehemu canke nyakwigendera nabi ariko hari umukobwa sindenze kumuvuga izina hari umukobwa yitavye Imana yahora ari mu video vixen ku rupfu rwiwe ngo bukeye bwaho mu gihe bariko baravuga ibintu vy'umukobwa vya bibiri mu nzu iki garibana you can believe yuko ngo ejidology ndataginga #ejidology ni nundi mutipe seteki sindamwibuka ngo bagwaniye umwana umwe avuga ngo umwana ni gwanje ngo nawe ndafasha ibi undi nawe ngo ibi nije nabigutse you can believe kandi yari mu video vixen so rero si
je vraiment sinifuza yuko bijya bintu vyo garuka mu mateka bacita gute iki nico mu kinama vraiment agapenzo sasa sikia bakoze wa TV nambaye muri seconde ariko wagira ubeshe yarazigije ikirato agira tubeshe ngo from what from none biba biriko from kinama biranditse ko kinama bon jewe kinama niho nagatoraguye ku kaberi keza angahe yakaguze hirya y'ejo rega karacari gashasha niyo mpamvu nguma nicaruka kugira bakabone basi duze kuguru gose bakabone ndagarara ngaha ku meza mukanya sasa nasi amakuru y'imisi meze fresh vraiment nikanzimvye cyane agapantaro nako nambaye ndi bon agapantaro nako nambaye haguruka bakarabe basi guys agapenso bakoze wa TV reka haguruke mu karabe nagapenso kameze fresh kanwa kana kambaye muri secondaire mu mwaka wa nyuma murakoze wakambaye Nakambaye muri secondaire. Nakambaye muri secondaire. Mwaka wa nyuma mpeze ishuri. Ha murakoze. Ndibuka nyikiga 3e maternelle narigize ko pupu. Natinye kuja gusaba permission kuja muri toilette. Ndataha. Nice wait. Ati? Sivere what? Oya. Wa? Serambaye ko seriously. 3e maternelle. Ntumubone ukunye jabwo nzenda nitangara. Hariho n'abanyeshuri bakunda kumbwira twiganye ntibakira abanyeshuri ubu n'ababoss. Hari ababoss bakunda kumbwira ati is it you? Ufata mic ukavuga kurya. Ndibuka nyikiga 3e nize 3e maternelle nayigiye mu Rwanda ku ishuri gitwa l'Horizon ryari ahantu bita Kacyiru. Ni Kacyiru ni Kacyiru. And then rero nariga ya système français ama gusaba permission nari timide naratinya kuvuga mwe just waratinya naratinya mwe bitewe n'ubwoba kuburyo numva yuko ana ko kuntu muri pause abanyeshuri bashira amagorda ba professeur aba maîtresse ngo babugururire je gode yanje wamengo wanatuma ndayihambira ko cyangwa nkareka kunwa ivyo natekeye kubera gusa timidité yo kwegera no mu professeur nganyugururire gorde you can believe then na 3e maternelle ndigira ko pupu natinya gusaba permission mwigisha biranka kabisa urumva yuko biranka kuma kandi yaragaze impande yanje tableau yari ngaha ariko ni tableau usanga ariyo tableau y'imbere na tableau y'inyuma tableau yari ngaha je nicaye ku ntebe ya kabiri uvuye inyuma ariko natwicara ku dutable seriously biranka ko ngenda kumubwira puis j'allais à la toilette madame ndigira ko pupu ndakauka umwigisha akaguma avuga ngabo nanje nkikawusha radio haragira ko dutaha baraza kudutora si ni ya maternelle umutante araza kuntora agenda araciragura mwibarabara ryose hira agenda araciragura je nanje ewana nimba nambaye subeti baita pape nambaye tenuko kuko nivyigaje bikoroka ngo genre ngo babibone vyagumye hajya nyene mutangushitse home rero ngiye muri piscine yes nzigene yabibonye ngiye kugira pipi sinzigene yabibonye This one to everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. I'm back again. Oh yes, nagatse rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Very easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Oh my name is Radio. Kuri kamera kumena Elfred Calf. Ni watuma image igushikira imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Aho yesa ni muri cya kiganiro aho tubabwiza ukuri sho uno musire mbwa bwa Lloyd TV dufise umwe mu bajene. Uri umujene seme? Nice, welcome man. Uri umujene? Oya nduba. Ndikumwe n'umujene. Ntujandiranye. Je ndubatse ntawe twubakanye mfise. Mbwa ndubatse. Skia, ico kirundi ati je ndubatse ariko ntawe twubakanye mfise, ntaho hari twubakanye. Mbwa ndubatse. Ariko tuzi ko umuntu Nice, tuzi ko umuntu yubatse abafise wo bubakanye. Birashoboka ko umuntu yubaka atagira abantu bose afise amazu nga mu gisagara, abantu bose bubatse barafise abo bubakanye. Barasa bubakanye. Bari Why wo kubaka atagira. Rero narubatse je nyene.
wenyene Yeah, of course. just uriyubakanye niko ushatse kuvuga. Reka namutse abakunzi ba Roy TV n'abaramutsa se uziko rubwa kabiri nshitse muri Roy TV. Deuxième fois. Yeah, c'est la deuxième fois. Premièrement nari kumwe na Queen Dada ari hehe kwanza katabe nasanze nga. I don't know. If you don't know, you don't know. Dore na Queen Dada yansanze muhira je kundamutsa muhira famera afite umutima mwiza mugaba. Ubona basanze ngaha ngo impossible ngo travail. Nice Sky. Wagwa numeze neza ariko. I'm good, I'm all good. How about you? I'm fine. Siko bavuga man. I'm fine bro. Twarasomye man. Ariko just uraberewe tu. Thank you. Ariko urazi iyo uberewe umuntu ariko arakurabuka muri camera cyusanga ubihiwe. I don't know why. Bakuzi ba Roy TV nimaze yuko afite look ya fresh just murabona yuko aberewe sana. Ni nice kind of guy yuko umwigeme w'umurundi kazi just nuso icyo kintu cyangwa nigamesha ngo umwigeme ni wa mukobwa yigemura. Je sinigemura. Umwigeme n'umwigeme yigemura. Je ndi umukobwa uko bazonkwa. Okay, ni umukobwa w'umurundi kazi. Ndagashize. Voilà. Ameze neza cyane. Urabona just yuko aberewe sana. Yambaye amarino avuga yuko amupendeje sana. Wagwana. Afite tentire mu mutwe. Yambaye agashati kanwari. Yambaye agasaha. Le big. Yani collection. Agasaha ni from Dubai. Kabereke fresh. From where? Agasaha ni from Dubai ngira ngo murayibona. Kirato naco. Bacita gute? Iki nico mu kinama vraiment. Agapento. Just asikia kwa bakuzi wa TV. Ariko Ariko wagira ubeshe. Yarazigije ikirato agira tubeshe ngo from what? From yeah, none babiriko. From kinama. Biranditse ko kinama. Bon, jewe kinama niho nagatoraguye. Kukabere keza. Angahe. Yakaguze hirya y'ijoro gakaracari gashasha niyo mpamvu nguma nicaruka. Kugira bakabone basi duze kuguru gose bakabone. Ndagarara ngaha ku meza mukanya. Sasa nasi amakuru y'imisi meze fresh. Guys, vraiment nikanzimvye cyane. Agapantaro nako nambaye ndi bon. Agapantaro nako nambaye. Haguruka bakarabe basi. Guys, agapento. Bakuzi wa Roy TV reka haguruke mu karabe n'agapento kameze fresh kanwa. Kana kambaye muri secondaire mu mwaka wa nyuma murakoze. Wakambaye? Wambaye muri secondaire. Nakambaye muri secondaire. Mu mwaka wa nyuma mpeze ishuri. Murakoze. Hama warakambaye ushura kabiri. Bon, je sinigeze nta uniforme. Nukuri en tout cas bon, nabonye umuntu ashobora kwambara uniforme yiwanje. Narayibika. Waciye mesa ukayita. Agashati nambarana n'ipantaro ariko nako kasa na blue no musiroro navyibutse ncavuga ati let me make a blue big. Kubera yuko nahejeje. Just abisigura yuko uno musi wambaye uniforme. Oya, ishure nambara bleu ciel. Uno musi nashize ko bleu big kugira ngo niyibutse. Ariko ipantaro ni kaka ndika uniforme. Okay. Bisigura ko wambaye ipantaro uniforme. Yego. Right now. Muga ntaho vyanditse nka kashiriko. C'est noir. Yes, bakuzi ba Roy TV nkuko nabikubwiye uno musi mu bwame bwa Roy TV mu kiganiro tubagwiza kuri show dufise umwe mu bakobwa ko yasako tumwita umwigeme ati umwigeme n'umuntu yigemura ati je bazonkwa sindi umwigeme ndi umukobwa niwe twakirigira ngo tuyage byinshi turazi yuko Nice Sky n'umuntu yagoza amateka s'il vous plaît niyo mpamvu kiganiro cyitwa tubagwiza kuri show you know niyo mpamvu namutumye mu bwa Roy TV kugira tuyage byinshi yavuze ati nambaye agapantaro nizemo muri 3e tukiri ngaho nasi nashaka kubaza ubuzima bwo kwishura reke dusubire inyuma gatoya Nice Sky akiri umunyeshuri let me give you a story rero je nkiri kwishure muri primaire bon apana muri primaire gusa ishure ryose je nagenda cako reka ntangurire muri 7e j'étais encore très petite mugana hone bon 7e niho ngira ngo ibintu bitabaye kuva muri 5e 6e nari umunyeshuri populaire kwishuri just ari populaire abantu batumva igifaransa bace nari umunyeshuri azwi cyane kuri etablissement buryo uvuze ngo umwe yiga muri 5e w'inzobe nari sinzobe yapana ubonirago uciga n'ubu nihe wari sinzobe nyine miteye n'ubwoba umwe yiga muri 5e w'inzobe yishima ngo yishima yabari jewe but bamora gusa sinishima ko nari timide je nari timide kw'ishure natinya kuvuga ku buryo no gusaba permission ngo kwijale à la toilette ndibuka nyikiga 3e maternelle narigize ko pupu natinye kuja gusaba permission kuja muri toilette ndataha nice wait
ati subira oya wa byarambaye ko seriously troisième maternelle ntumubone ukunye jabwo nje ndanitangara hariho n'abanyeshuri bakunda kumbwira twiganye ntibakira abanyeshuri ubu n'ababosi hari ababosi bakunda kumbwira ati is it you ufata mic ukavuga kurya ndibikanye ikiga troisième nize troisième maternelle ayigiye mu Rwanda ku ishuri ryitwa l'Horizon ryari ahantu bita Kacyiru ni Kacyiru ni Kacyiru and then rero nariga ya système français ama gusaba permission nari timide naratinya kuvuga mwe just waratinya naratinya mwe bitewe n'ubwoba kuburyo numva yuko ana ko kuntu muri pause abanyeshuri bashira amagorda ba professeur aba maîtresse ngo babugururire je gode yanje wamengo wana utuma ndayihambira ko cyangwa nkareka kunwa ivyo natekeye kubera gusa timidité yo kwegera no mu professeur nganyugururire gorde you can believe then na troisième maternelle ndigira ko pupu natinya gusaba permission mwigisha biranga kabisa urumva yuko biranga kuma kandi yaragaze impande yanje tableau yari ngaha ariko ni tableau usanga ariyo tableau y'imbere na tableau y'inyuma tableau yari ngaha je nicaye ku ntebe ya kabiri uvuye inyuma ariko natwicara ku dutable seriously biranga ko ngenda kumubwira puis j'allais à la toilette madame ndigira ko pupu ndakauka umwigisha akaguma avuga ngabo nanje nkikawusha radio haragira ko dutaha baraza kudutora si ni ya maternelle umutante araza kuntora agenda araciragura mwibarabara ryose hira agenda araciragura je nanje ewana nimba nambaye subeti baita pape nambaye tenuko kuko nivyigaje bikoroka ngo genre ngo babibone vyagumye hajya nyene mutangushitse home rero ngiye muri piscine yes nzigene yabibonye ngiye kugira pipi sinzigene yabibonye yaratoye igiti narakubiswe jusqu'à ce que ndamutahije Francine hariho c'est vraiment yubahwe yarankuye mwiyo igiti yaragukubise fo yarankubise azwi gukubitwa gushaka uvomisa kubera igiti birashika gukubita umuntu kugira uvomisa narakubiswe gushika aho uvomisa kandi naragapetite gose j'avais presque 4 ans uko narari igiti gushika aho mvomisa ndavuga nundi munsi subiriye kwiyumvira kugira pupu mu mutwe nambaye ntegezo gusaba permission byanka bikunda agatuma runyima nkavuga ati nigishanye imyuruhusha nabigize ko yanye imyuruhusha mugabo namusavye iyo permission kuva ico gihe ndatangura ndasaba uruhusha kwishuri nacemenya gusaba wikuramo ubwoba kuko navuga ati ako ntaha nasuye gukina igisanga nkajya igiti gushika yaho mvomisa vomye saba uruhusha umuprofesseur atuma nkankamira cyangwa mara mazi mugabo sisuye kura kiya gisanga yabibandanye ko mugati medite ntiyaheze narabandanije ku ishure nacenza kwiga i Bujumbura mu wakangahe waje kwiga mu Bujumbura naje kwiga i Bujumbura c'est deuxième primaire ya ko nashitse ninjira troisième primaire diga c'était un club des poussins très tukiri muri ville y'avenue ni boulevard de l'Iprona ego yandashikashikira ku ishuri abanyeshuri bose bavuga igifaransa bavuga igifaransa heureusement nanje nahavuye système y'igifaransa igihari nshikira ku ishuri bavuga igifaransa gusa was down twigana n'abarabu n'abazungu ugishika byari bimeze gute bishika kuri établissement nishika kuri établissement twashitse no munsi buke mu gitondo tujya ku ishuri kuja wibaze washitse no munsi yama mu gitondo tujya ku ishuri nari nzi uko asi yuko baza kudoka isomeni yo kumenyera ya gacuja ku ishuri buke ya nari nzi yuko basinza kuronka umwanya wo kumenyera DJ nkahabona n'abantu nkamengene bimeze mu gitondo mutwanga apana gushaka ku ishuri basi ngo ushike basi muri kaki muri babana bimereye fresh bari ouvert shikira mu bazungu n'abarabu ariko bavuga igifaransa mutwanga waciye wikompoza gute mu mwana gute nyene urashikuka bikiraje bubu ashika muri aba embubu abana beza ambubu we nta uniform wambaye by the way wambaye impuzu zisanzwe bakubona ko uri mu kafiri narabaye baranatubwira ngo uvuze ikirundi kwishure ngo abazi yankuru de posa no biracahari barayize bavuga ati uvuze ikirundi kwishure bategezwa kwambika igufa
igufa ya mwizosi ya kandi gwaba rugufa runini ruremereye ururavye nyene wumva yukugize n'isoni yewe nyene wumva yukugize n'ubwoba umwigisha ari umwigisha sinzofa ndamwibagiye yitwa Madame Fatou niwe yaruzana ngo rugufa misi yose yaruzana misha goshe cyaro gushira ngaha ndaraba nca ifaransa canje kiroka nje nganzo kwa manamba ishenete y'igufa kandi yambaye baca baza kuririmbira lo chenette pause ko yambara muri pause c'était vraiment dur mugabo au fur et à mesure nagenda menyera byaranyoroheye kuhamenyera ya biragenda neza navuye ngeze 5e primaire niho nagiye rero kuri amashuri nagenda bakopopira ayo nyene rero aho rero ewa namvuye hiyo urumva nani mvuye waruvuye mu bwana like warutangiye kuba umuntu mukuru tuwangu kwanza nashike kwishure muri 5e bon urabizi hari ukuntu sinshatse kuvuga yuko bigisha bo muri bigisha ajya mashure ya eta bigisha nabi ariko hari ukuntu usanga abanyeshuri narijya nahajya nari mvuye igifaransa yari nk'umuti hari harageze n'igihe umuntu aryamye arararote avuga igifaransa so se hari rero usanga igifaransa cy'abanyeshuri bahariya n'igifaransa cyaho nari ngiye c'était très différent rero shitse na by the way nari umuredoublant muri 5e so rero nashanze umuredoublant gushika umuredoublant nashika mbu wa mbere deja bon je narumva yiko nduye mu ishuri ntigezwa kuba wa mbere ko mbangiye gusubira mu ibintu nari sanzwe nzi nashika mbu wa mbere igifaransa cyinshi kwa kundi nari namenyereye hariya so rero hari ukuntu baca baza bimvanta abanyeshuri arishima kubera ari ibintu batamenyereye twe kwishuri batubenyereza ngo genda kwishire twiyambariye ngo twambaye ibirato ngo ni socks ibirato vya noir ngo ni socks za white rero kwa kuntu ba warakuze umenyereye deje nari navuye muri ajya amashure mu Rwanda nabonye bafise izo principe and then ino naho nshashikira kwishuri giye oblige kwambara ikirato ni socks ngiye hariya muri ya mashure yacu hariya mu Kinama mu Kidumbugwe higira abana babanigamesha ntutugore cansanga bo siko biri en fait bon l'essentiel nuko utonda l'essentiel nuko wiga bon nanje nshikana za principe zanje bica bifatwa nk'ubwishime like ariko après dire je narumva yuko nta bon kwishura nafata nka kujya bakubwira ngo kwishengero ntugenda wambaye nabi kwishura nanje nafata yuko nategeza nashaka kugenda nambaye ikintu cerekana amano kandi nakuze uko jusqu'à maintenant ntagira tunambara cerekana amano gushya no kwishura je bamfata bakambuha amaboko ngo banyambura ibirato barabe ko mfise amano bari baza fatama abana mwigana baza ko nasiskata amano atamano fise kubera namba nambaye ibirato wewe swati umwana afise ibinono deja aje afise mentality zimeze ukuntu aje abuambere no gucereza aje afise ibintu kwishima mo babibona nk'ubwishime like rero means uyu muntu ashobora kuba atari umuntu arashobora kuba ari umudayimoni tukaje niko navyibaza ko ndibuka igihe bamfata twari tuko dukora exam ya nyuma baramfata barambuha abanyambura ibirato hours barabikufisa amano vyonyene bien ngo twashatse kufisa amano nanje sinagwanye nta tuguvuna waragumye hamwe barambura ibirato waragumye hamwe barambura ibirato ndavuga mana nanje ndagusavye gusaba bansubiza ibirato sinayi nambaye ibirenge yari so byari bisanga ibintu byatuma bavuga ko wishima byari bikinashye ibintu bakora kuri etablissement bakavuga ko wishima like bakagira bavuga ati yuko bakwita wa mukobwa w'inzobe yishima bon premièrement novuga ati nkishika hariya ni nabwo bwa mbere nahuye n'umutipe umuhungu wa mbere yantrazi j'étais en 5e année wiga 5e baraza kudraga umutipe yantrazi ndarandara umuti muri hejuru ndasimbagurika nibaze yuko abaza kunkubita agukubita guhora kubera nari afati yari umutipe yarafise amaso ya rouge ndamutahije Richard ahantu hose ari yasa amaso ya rouge yarafise amaso ya rouge ku buryo yarajarantraga ndavuga ati uyu muntu nkamwe nkarankubita and then uwo munsi ndamubwira ariko ngende kuvyumvira ko bari narumva nyene abandi bakobwa bakuze muhira ba grand sœur bavugana ngo umutipe antraze ndamubwiye ngo reka nje kuvyumvira nshavuga uratibuka ati reka nje kwiyumvira kugira ngo sindamwanyire ngace genda nkubise and atamuhira ndamedita hours gusa rero si we wenyene narise abandi banyeshuri benshi bon razuri mushasha
abanyeshuri benshi je sinataje nyene mpereka no kwivuga mu kiganiro ca Isaac nawe mubwiye aravyanga watahana nanje je naje wasanga mfise intumwa nka 16 abantu 16 16 abo rero baba abahungu n'abakobwa bavanzemo baguherekeje bamerekeje wowe nyene gushika kuri portail muhira abantu 16 baguherekeje sometimes bakanarenga sometimes bakagabanuka bamerekeje tuvuye mu ishuri bose bagashorerana aho kuntu badutuma amasuka jewe nasuka nitwaze barantwaza isuka ndari nkunzwe vraiment vy'akajembo bamwe babifata nk'ubwishime abandi bakabinkundira c'était un peu dur mais bien quand même mu bantu baguherekeza nta wibuka ndabibuka benshi ndabibuka bose harabo muhura like uno munsi harabo duhura bariko bari deplace nanje ndi mu mitigito nkaza numva barampamagaye rya zina ryo kwishuri Julienne Charlie alright sasa vipi canke muri comment nkamubona Julienne n'ubu turaza kuhabona muri commentaire Guess bakozi ba Light TV turi kumwe na Nice Sky yaratubwiye ubuzima bwo kwishuri like ubuzima yaciyemo kuva muri primaire kugera muri secondaire just atubwiye ko uno munsi yambaye nakantu bavuga yahereje mu amashuri of course guys ariko mukaravye vraiment tukangira ngo iyi black iracyari pure ebana kameze fresh sana jena nasiro kuvyemeza kwa iyi black umenga ni gasha oya mani niko walai tukiri ngaho nyine Sky numwe mu bigeme bavuga yuko bari muri entertainment uno munsi kugera uno mwanya ku ruhande rwa Nice Sky industry ya plus 257 uyibona gute industry ya plus 27 257 en tout cas iri hot irashusha mugani wa Gaia turiko turaza ku ngufu zidasanzwe hariko haravuka aba video vixen babikora nk'akazi kandi babikora neza cyo kintu ca mbere namye nipfuza nkicinjira muri video vixen kuko je ninjiye muri video vixen mu gihe kibi gose mu gihe hariho abakobwa bagiye bafise amateka yabo yihariye just waje muri industry harabigeme bagusumbya like harabigeme no apana vuga ngo bansumbya kuko bobo ntitwari dufise target imwe hari abigeme babizamwo kubera ishobo gushoboka like ukumva yuko wifuza kuba kumwe na Big Fizzo mu ndirimbo amgacha yifuza yuko mwakumwe mukanasokana ukumva yuko just bakaza muri clip baprofita umuririmbo ideology kwera yamari impande ya Big Fizzo ukumva bon baza ntibaje muri clip bavuga ngo tuje kurondera inoti baza bavuga ngo tuje kuprofita umuririmbo you know turonka umuririmbo kuko n'abantu benshi bicaye hanze batubona ku mic bakipfuza ico mpa Nice Sky mu gitanda je nawe turi kumwe ico mpa nkamusoma Nice Sky ico mpa basi jewe ndi umugenzi wa Nice Sky tuguma tuburutana ni benshi baratubona ku mic katwifuza ico mpa radio tukaza turasangira mimi cyose ku mugoroba ico mpa radio basi bikitwa yuko dusukana abagenzi banje bakamabona radio hamagasha babona navyo iganiro vyiwe kuri YouTube niko bon hanze turafise aba fans turafise abakundi turafise abantu twa influencer badukunda bifuza kuba baronse opportunity yo kuronka umwanya wo kuba bari kumwe natwe umwanya wose byo bari teka rinini ya cyane kuri bo so rero benshi baza ari ivyo bibazanye badashaka money seriously sinibaza ko ariho no mu video vixen ngira ngo kigagiye imbere yuko jewe nza ndanabisubiyemwo nimba banahari baze bamvugurutse sinibaza ko ariho mu video vixen yaramaze kwakira inoti ya 100,000 muri video bo baza pa gratuitement disoko baza gratuitement kugira ngo babashe kuronka za chill na babantu bakunda n'abasani n'abantu bafana sivyo bon rero inyuma maze kuza en tout cas sindi kwiproudinga comme tel ariko icifuzo canje ndabona yuko kiriko bon ntibiraja mu ngiro neza ariko urabona tu just hariho changement kuko iyo hatariho changement twari kuba tuguma tubona wa mukobwa umwe nkuko naje ugasanga muri video zirenga atwangira ndi muri video zirenga 20 muri video zirenga 20 zose ziri mu naka
ariko at this time turabona video nyinshi nziza zigiye zitandukanye, tukabonamwo abakobwa bafise look ikuze, tukabonamwo babana batoyi baberanye nabajya nyene bajya basani bariko baraza, tukabonamwo za look zose turazibona. Kubera iki ni yabaye business, birimwe agafaranga, ntibikiri blague, ntibikiri ya fanatisme, ubu birimwe agafaranga. Uwinjiye muri video je ndibuka nigeze gucreate aka group k'abakobwa, and then mu nyuma turavurugana yaba video vixen, mu nyuma biravurugana bivuruganye, bara this time baranyandikira agomba je muri video, akambwira baranyandikira ico gihe ndamusaba ngahe kugira nje muri video ya ngende ibaze ko believe, bakaza akambwira ngende jara abakobwa benshi namenye kubera nabaye mu video vixen, surtout n'abakobwa benshi jewe nzi nabamenye kubera ndi video vixen, and then bakaza bakambwira nkore gute, basi ndagusavye ungira inama, nifuza kuba nka wewe, nifuza kuba mu video vixen, ndashaka kucyana nawe ungira inama nkore gute, umwe conseil you know. Juga mbere nabona umengo avuga ati bon ndabimubwira n'undi bici nyuma y'amatwi, kuko niyashika hariya agahura na wa muntu afana akamukora kubazo babagi basi ya byaramaze kunde kuhaja. And then au fur et à mesure at this time ndababona muri video, ndababona abaririmbyi canke aba manager b'abaririmbyi bampropose kuja muri video, nkabwira ati bon at this time je ndi focus muri journalisme, at this time ndi mu youtubeuse en même temps influenceuse, ibintu vya video nabaye ndavyihoza gatoyi, aca sanga bahaye deal wa wundi bamwe bashira muri ya group yaza bon wa wundi yatahuye karumwuga, ndayibonye niyo video ndavuga ati respect kabisa. Wagwa sasa nice, ndanabakeje cyane abakobwa bose bariko barinjira bariko barakora video vixen at this time, ko mubikora neza cyane ati a salute. Sasa first time uja muri clip ijambe byari bimeze gute man? C'était un peu dur mais facile. Just umusi wa mbere kamera bayasa uvuga ati ni mu ndirimbo, uvuga ati let's go, byari bimeze gute? Starboy reka kutuvuruga turagusabye basi yo tumisona ari iPhone oya cyari tu yako urumva. En fait umusi wa mbere nja muri video c'était dur et facile kubera yuko premièrement narabivuze cyane yuko nagiye mwanya mtu wangu, naravuze yuko nagiye mu gukora ari ntuzeye ari sister ambwiye mfasha umuntu, and then ndavuga bon je shaka gufasha raba basi ngene basuza kubikora, mbati basi nahise nzogurira ifana. Ndibuka no kuri video ya mbere natahanye 50,000 yari menshi man, yo tugira ari menshi, c'était en 2015 akiri za generation yari menshi en tout cas, kandi ntayo naniteze kanayama, namubwiye ati gusa basuje kuraba genre ko nararushe ndaruha. Bon vyari vyoroshe ko naisanzwe nkina movie, nari maze kuja muri movie imwe yitwa True Love, vyari vyoroshe kwactinga, vyari vyoroshe de plus de abantu twakoranye, I mean director, I mean umuririmbyi, bari abantu twamaze kumenyerana ko bari bamaze kuza kubimpopoza muhira plus de 4 fois, umva nari namaze kumenyana, namaze kumenyerana ukuntu nyaga nabo, so rero kwactinga ntivyangoye gose, gusa bon video yari en penyene kubera uburyo buke bwagiye buraburamwo, hari ukuntu nyene itari chic ya ngiye na sketch somana muri video ya Big Farias, Double J, Dramati, D1. Antuka ngira ngo ivyo twari kubibona mu minsi mu gihe giheze nkikire muri video vixen, at this time sinibaza yuko bigishoboka ko sivyo nkirimo. Bisika ko nice sky tutazongera kumubona muri ndirimbo yo muri Remzi. Bon kwera urukundo nkunda amafaranga, amafaranga arashaka kundesha gasubirayo, ariko pour le moment di focus kuri journalisme, di focus kuri YouTube. Gusa nta intege ntabwiye bajya abakobwa bakora yuko ngo bumve yuko ngo ndabihevye ngo kubera ngo ikintu runaka, no à vrai dire no kubera nabonye yuko journalisme ari ahantu niyumva ko ndi jewe cyane. Bon nahajya hari wanje, ariko hajya nari nahagiye kuri target yo kurondera kanoti no gushaka gushiramwo abarundi canke abakoresha baba video vixen ntibabandanye kubafata kuri rujya rwego. Jewe bon en tout cas si vyiza kuvuga
marehemu canke nyakwigendera nabi ariko hari umukobwa sindenze kumuvuga izina hari umukobwa yitavye Imana yahora ari mu video vixen ku rupfu rwiwe ngo bukeye bwaho mu gihe bariko baravuga ibintu vy'umukobwa vya bibiri mu nzu iki garibana you can believe yuko ngo ejidology ndataginga hashtag ejidology ni nundi mutipe seteki sindamwibuka ngo bagwaniye umwana umwe avuga ngo umwana ni gwanje ngo nawe nfashe ibi undi nawe ngo ibi nije nabigutse you can believe kandi yari mu video vixen so rero si Jeva sinifuza yuko bijya bintu byo garuka mu mateka like ndashaka yuko badufate nk'abakozi sometimes ntibanatumenye ngo twari bande muri ya video twe dutwike amakanoti kacu tugatahane aba mugatahane amino ma video vixen hama ibintu bundi video ya nyuma wagiye mu yari video ya nyuma nagiye mu yari akabandi ya Wiz Design wagwanga wana yakitinze natubwa ati yani ko ndababwira bye bye let's go akabazo ka nyuma nice nice Sky News novuga yuko hari benshi babonye umuzo wa channel yawe novuga ko ni channel yari imeze neza ni channel novuga yuko yari maze gukurikirwa n'abatari bake like ku ruhande rw'iwanje nabonye kungene waza ama creation ndavuga ati wallahi agiye kutubombada ariko rero igihe gito bonira hagaze ni kuyihe mpamvu bon en fait jawe ikintu cha Sky News premièrement ikintu naho remarqué kandi abashigikira abasanzwe banshigikiye kuri maison ya Sky News ndabaciye intege ariko kandi ndabivuge kuri kamera naho tutarayikira ngo tubiyage ko neza baraza gushabura but radio aranyobrijije kubivuga so premièrement narihuse gose kumva yuko no kugurura maison Roy TV at this time ata sponsor nini yamfise en tout cas si kintu coroshe that why nyene Roy TV mwemupe kumwubaha mtu wangu mukamwubaha mwasenga habwo binakunda mugatinya kuba kuko mani kugira umuntu akora ikintu kingana uko umuntu arashaka kubiraba neli natino nabonye postinga ngo ufise agashambrete ngo acuvuga ngo ufise TV online ngo nawe ngura umuntu man gashaka bigikoni gashaka bigikoni ariko ufise maison nk'iyi ushaka gutumira umuntu abantu bakabasha kuraba ikiganiro neza twicaye iyi ntebe yonyene ifise valeur udashaka kwibaza iyi table iki nikiyo simbaho urumva hari yindi decor mufise location zishika nka zitatu mwakorera mu ibiganiro ntiwibaze ko ari ibintu vyoroshe ni ikintu ca mbere kigoye gose bon je nabaye bwihute nziko vyoroshe seriously sanga biri bi heureusement naragize abamfasha kigagiye kuko niyo batamfasha ntari imisi ibiri je nari kubigumama sanga biri big and then ndavuga ati reka mbanze kandi subire gukora hamasubire nduze rya zina kandi subire nkwege babantu guys aha ndiko ndabatira subire ndabakwege kugira ngo ninasubira gukubita sinose gukubita swata nzoze ndabafise but kuri Sky News ndabemereye kuzanda batishiriza ko utuntu twinkuru nyinshi zige zitandukanye turi on time turi ku mwanya kuko uko nshoboye guys uko nshoboye kuko en tout cas maison ya production maison ya télévision en ligne nukuri sikintu c'uburofa nk'abantu babifata nk'ibintu umengo ni blague nk'abantu babifata nk'umengo umuntu ari karonona umushara canke ari karonona kanoti en tout cas je no babwira yuko burya bitwara uburyo bwinshi kandi ari entreprise iba ari entreprise nini yagoze kuko irakora irateza imbere abantu bamwe iratanga n'akazi just bisikora ko nice Sky vuba cyane bamwitege like kuri Sky News of course ariko niwe menyana na Nelina kandi baze no kunshigikira ariko ni na nice Sky atemeranya na vraiment jewe bon oya Nelina te ikintu tutemeranya ko ikintu ntamwemerera ko ni kimwe kandi nibaza kandi naco gituma atinya kuza kuduha ibiganiro muri Buja Town nashaka kuza kuduha ibiganiro muri Buja Town ko yaradutinya abatinya kubera aradutinya kubera azi kuvuga iby'abandi arazi kuvuga abandi bakobwa vraiment ari umuririmbyi rero kanemereka kumva ka Afro ki wavuga ngo ni wa mukobwa avuga abandi akiyibagira Nelina ni ko ameze ni wa mukobwa avuga abandi bakobwa mugabo akiyibagira kari n'umukobwa ari urumva bigasanga uno munsi aravundurutse from nowhere
aradutse aravuze ngo Monia Fleur nuzose kurondera abagabo babandi akibagiza vya bihe vyiwe akibagiza yuko ahari kwisi kandi nawe agendera muri babantu nyene bamubona hari abantu benshi bafise amabanga yiwe ariko binumiye akibagiza igihe yambara lingette mu mutwe ngo yagize création yawe mase yagiye seriously jara nwengeje ngo yagize création akaje kwambara mal nimba ari lingette ngo yumva hari ukuntu we mase petu yari yakoze Westerboy ivyo ni kwikuravuga hari ukuntu we mase petu yari yazanye création yari yambaye agastile kiwe arengana kuri red carpet and then Nelina tajya kubisubiramwe c'était en 2000 gabaye 2017 2018 sinibuka akija kuvyambara nawe nyene c'était seriously yari amalinge ndayimubwiye arabimindinga arashavura kandi buryo kuri kurababaza ariko vraiment seriously n'amazi ya foto zigihari muze kuzikisha ko nukuri abantu bavuge so ijero kintu ntamukundira ujya mukecuru namba ari umukecuru namba ari umujene ntavyonzi gusa look yiwe atukangira ngo iragaragaza wariwe ikintu namukundira n'ukuntu abashaka kumva yuko azi ivy'abandi gose gusumba ko ivyiwe navyo ne biri hanze ujya biri hanze ni kwa kuntu binumira bakamwihoza n'andi hoho birazwi birahari. Nice, reka ndagushimire man. Reka ndagushimire radio simwe cyane Roy TV turagiye muri Buja Town TV at this time mwanya watujanye ntiturakora twishinze kuza kuvuga ivy'abandi. So guys, let me say thank you so much. Kangendere. Wagwan, merci beaucoup nice. Merci à vous. Yes, wakuzi wa Roy TV. Twari kumena na Sky mu bwa Roy TV. Muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho. Twayaze byinshi ndibaza ahumvise ubuzima bwiwe akiri mu ishuri, aciga uko byari bimeze, kuri etablissement uko byari bipanze. Je wari kuruva ngaha. My name is Radio. This is Roy TV in the place. You know what it is. Reka ndabwati we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Kuri kamera wari kumena Airfage Carf. We love you so much Roy TV. Poop poop.